mwotubwira bikuru byabakoze ko muri ku rugamba. Rugamba no rugamba nyene ntirwagoroshe none uravye nk'ibombe twaterwa abasoda ba leta badutera ukabona amabrende utagira na rase rokete muga mugahangana nk'ivyo ntivyari vyoroshe hanyuma umva twe twagwana twari banta nguvu abene gihugu ari ngaho twe nta gihugu cyari kidushigikiye nta muntu numwe kwari uko gasanga bigwanisho twabikura nyene muri bo nyene aho twarashobora kugira n'amayeri tukaja kugura amasasu iwabo hanyuma rero umva amabombo urumva ko wahamuka no guhamuka mugabo kubera ngira ngo je nasomye ibitabo byinshi cyane abene gihugu bagiye ku rugamba ni gake batsindwa urumva twakuba dufise uwo mwizero hanyuma rero inzara kuko haratera igihe hose bakahugara hamwe udashobora kuronka aho muja gukura n'umunyu kwashira rero birateye ico gihe naragwaye malaria bamvuza umuhe none urwaye malaria ugaca urya indya zitagira umunyu kugira ngo koroherwe kagwara ugasubira ingorane z'urugamba nyene ingorane z'urugamba kuko ntitwari igisoda ciyubatse nka kurya kw'igisoda ca leta. None mwoba mwakuyeyo isomo irihe uko mwumva mwashiye muri byinshi ntawe uvuga ngo bimare isomo mwakuye ry'ubuzima kuca ku rugamba n'irihe? Icambere kandi n'ubu nico namandiko ndanakivuga birababaje kubona inzego z'igihugu arizo zitegura kwica abene igihugu bico gihugu nyene ico kintu jewe sinta nivyo numva je sinumva nk'ubu ko boshobora kuvuga ngo ubunyene ngo fata inkoho hakujya bagira ngo rasa hose ngo nta mugenzi mfiseyo uri umusoda ni nk'umupapa mu gihugu nk'ico ni ikintu cankoze ko cyane kubona aho urwego rwa leta aho umuntu ivyo nivyo niboneye ndumva ivyabaye za 72 aho leta nyene ariyo yatunganya neza umugambi wo kwica abarundi yarijejwe kuragira twebwe ivyo twaciyemwo ikintu ca mbere bavuga nticigwa nabonye tugerageze ntihazihagaruke ubutegetsi mu gihugu bwiyumvira kwica abene gihugu nk'ico navuga nti nicigwa nabonye kandi jewe nzogwana ibishoboka vyose igihe cyo nzoba nkiriho nta butegetsi buzopfa bugiye kurwanya umwene gihugu ndavyemeye kuko hari n'abanyepolitike avuga ngo abene gihugu menga nabi we mu mufuko akavuga ngo nabi wanje mu mufuko ati ko mwase kuja mu mufuko wanje murabase reka ndabije none nko rubona no mu migambwe ingene umunyamugambwe abona ko bajya abanywanyi b'umugambwe umenga n'abana biwe umenga n'impene ziwe tunze ukaza wumva ngo banyivye abanywanyi bijya byose nivyo bituma urumva yari umunywanyi wawe agasanga nta kigenda umusakaraga mutima atageze arahindukira akigira kundi mugambwe muguzi ubona aciye abamwasi wowe undi yahora ari umugambwe bijya rero urumva yuko abaye mwasi nkujya muntu ubona yaba yari umukuru ntiyari kumwica kwa muhombeje kubera iki kubera nta karanga mutima gakwiye abanyepolitike bararonka babona ngo bagiye mu butegetsi nibwo buzima iyo rero wewe umuhemukiye ntumutore yumva ko wamenje nico gituma rero ibi byose twagize muri iki gihugu byose byavuye yuko incabwenge z'u Burundi izigeze ziyumvira icari cyo igihugu n'ingene kirongorwa ico ni cigwa nakuyeyo kandi vuga nti jewe igihe cyose nzoba nkiriho nzogwana bishoboka byose ku buryo atabutegetsi bwica bene gihugu buzosubira